twitwa Zabi ALONSO nanovuga ngo inkino kuri zitatu nari nke tubanze tuganire gato kwizina rya Kylian Mbappe rote twego turavuga ko kuno munsi Kylian Mbappe nuvuga muri ba mukino uvuga ateka aragerageza kuba atatanze performance nziza nuvuga ku rukino rwa kipe itwa Seville akata kubana akamugitsindo harimo n'amashuti atari make harayaciye mu igori harataciye mu igori ayatandukanye ni Kylian Mbappe rote bigaragara ko ino season uvuga ngo yiwe muri ya ligi nkino 24 nako uteranije ibitsindo 29 hamwe na assist cya kuri zine ndavuga ngo kugeza muri kano kanya ariko adakuraba uno mwaka wose witwa Kylian Mbappe rote akaba amaze gutsinda ibitsindo 59 yamaze kubashikira izina rya nako Cristiano Ronaldo byanatumye banashaka haza guserebura nka Cristiano Ronaldo aravuga ati mbega gute aserebuye nka Cristiano Ronaldo yaza gutanga mu biganiro aravuga ngo ati naserebuye nka kuri ati Cristiano Ronaldo ni inshuti yanje n'umugenzi wanje ati mbere wanashaka n'ikitegerezo canje mu mupira w'amaguru ni Kylian Mbappe rote twumvuga gute mu majambo abesha gatatu bivanye Houston na kino kintu novuga ngo cyo kuba kwijije ibitsindo vuga 59 yaciye kwirikira wanashaka cyangana na Cristiano Ronaldo yekarande igitsindo wanashaka ijuru kuvuga ngo washije kwiza 60 anaca mu cako numwaka unarangiye bangaje ibitsindo 29 na 59 Houston nk'ivyo bitwa Cristiano Ronaldo nawe nakoze iki muri equipe itwa Madrid muri saison yiwe novuga ngo umwaka ariko arakora muri equipe itwa Madrid. Mbappe gukwiza ivyo bitsindo ubwo bushobozi yarabufise kandi no kubirenza yarabishoboye kuko Mbappe muravye Mbappe uno munsi mu mugore wa Madrid n'umukinyi mwiza cyane ariko arakora vyiza cyane mu bijanye n'ivyo gutsinda karabifashwamo namwe mu bakinyi beza cyane asanzwe anafise ku ruhande rw'iyo nka Jude Bellingham ba Vinicius Junior ndetse na Rodrigo Goes. Of course muri transfer novuga ati umugore wa Madrid washoboye kuba unakora muri uno mwaka transfer ya Mbappe ni transfer nziza cyane. Yes. N'umukinyi afite ubwo bushobozi ni byinshi Mbappe ashobora gukora ahubwo sinzi ikintu nyamukuru wagombye kubona targetinga ko kuri Mbappe ubundi ivyo ko ndavuga nti uravuze ngo afite ubushobozi ariko kandi turazi ko muri equipe itwa Madrid haciye abakiri batandukanye bafite ubwo bushobozi aba Makaristo Benzema abitwa Baraule amazina atandukanye aba Kifaru canke ba Ronaldinho nako ba Ronaldo nako ndakubwira kano kavuga ngo numukinyi yitwa Kylian Mbappe rote tuzi yabikoze muri equipe yitwa Monaco arabikora muri equipe yitwa Paris Saint-Germain yonge kuza arabikora kandi no muri championnat la Liga aciye cyane hagahigo sinagahigo yaciye ahubwo banganije n'izina rya Cristiano Ronaldo ryakoze novuga ngo ibintu tari bike mu gutwara amabarondo n'undi bushimwe butandukanye niyo ko ndavuga ati no munsi kuba ashitse kuri bino biharuro kuri saison yiwe ya kabiri muri equipe itwa Madrid nyuma yako yayikoze mwaka weza kaza kabikwa no mwaka ni izina rya Kylian Mbappe twovuga ngo ni izina rije ko ikora ibintu nk'ibyo bitwa Cristiano Ronaldo yakoze muri equipe itwa Madrid canke haracari igihe kitari gito cyo gushaka kubikora muri equipe yitwa Real Madrid. Ko Mbappe wava kora vyiza gusumba ivyo Cristiano Ronaldo yakoze mu mugore wa Madrid ni kibazo nakubajije Rekara gutahura icyo bikora kuba kinagitaho kibazo bajije ega nubundi ega ngomba kugitahura neza ukintaho eske Mbappe kiratahuritse ariko numva ikibazo mekatahuritse ngo musubiremo bwana Ridike nukuvuga ko bimeze Robert umusore wanje rero Robert ishobora kuno munsi waje Robert akayiwanyoye Robert harimo isukari nyinshi bwana Robert bwana Robert ko mumanze umureke kwanza akinahuze no neza ndakikoje mu incurushe kuri zibiri nta kibazo nta gitsoro nyo musubire ko Mbappe bene wacu nyene bigenda oya je nifuza ko nsubiramo aho hantu honyene hanyu nakubajije nti ivyo Mbappe yagiye arakora muri za Monaco muri Paris Saint-Germain ndetse no mu Faransa nubwo wahibagiye kwashiramwo ni ibintu bigaragara kandi bishoboka yego uriko uranyumva ugombye kubaza ko Mbappe rero azova akora ashagahigo k'ivyo Cristiano Ronaldo yakoze mu Real Madrid cyane nico kibazo nakubajije ngo ati eske twabonye amazina komakome muri equipe muri Real Madrid twabonye aba Makaristo Benzema twabonye amazina ba Ronaldo twabonye aba Cristiano Ronaldo twabonye aba Tebere amazina atandukanye ndiko nkubwira nti kwitwa Kylian Mbappe rote aje akoze saison yiwe ya kabiri akaba akoze ibitsina 59 vyakozwe n'umurejede wa Cristiano Ronaldo ubwo yo baje guca gahigo kwitwa Cristiano Ronaldo yakoze muri equipe itwa Madrid kiri clair
ico kibazo cyo guca gahigo niyo mpamvu nanagusubiriyemo atubajije ko Mbappe azova aca gahigo k'ivyo Cristiano Ronaldo yakoze mu Real Madrid. Yego mutabo. Raba ibi bintu Cristiano Ronaldo yakoze mu Real Madrid. Yego. Yarakikujwe n'abandi. Yarakikujwe n'abakinyi nk'aba Mesut Ozil, yarakikujwe n'abakinyi nk'aba Angel Di Maria, yarakikujwe n'abakinyi nk'aba Karim Mustafa Benzema, yarakikujwe n'abakinyi nk'aba Gareth Bale. Nikuranyumva? Yego. Ariko raba abakinyi bari bakikuje Cristiano Ronaldo. Yego. Ucuraba n'abakikuje Mbappe uno munsi. Ni bande bakomeye cyane gusumba. Abo nta kirimwo. Abo nta kirimwo. Ariko Mbappe abikoze anganyije n'ivyo Cristiano Ronaldo yakoze adafise abakinyi bakomeye nk'abo Cristiano Ronaldo yarafise. Ariko eske Mbappe ico ni kibazo cyo kubaza ngo eske Mbappe ngo azoca gahigo nk'ako Cristiano Ronaldo yakoze mu Real Madrid. Neza cyane. Erega Mbappe afise nubwo bushobozi bwo gukora ibirenze ivyo Cristiano Ronaldo yakoze mu Real Madrid. Ubundi ni yaronka abakinyi bashobora kuza kubimufasha. Rego no muse mu Real Madrid biragoye ko Vini yokumva ko yokorera Mbappe. Ariko niko bimeze Vini akitegereje gukorera Mbappe. Ariko Vini ivyo bintu ntanavyitahuza muri wabwo arifuza ko na Mbappe nawe nyine ogira uruhara mu wokorera Vini. Ubundi yusona kubwira ngo ama grand club nta excuse atanga. Siko? Yego. Utemeye kuyoboka ivyo perezida kwifuza ko utemeye kuyoboka le chef du projet wa equipe urasoka muri equipe. Mbappe naciye no kurembe no kugusigurira vyinshi. Mbappe ubwo bushobozi bwo kuzoca gahigo ka Cristiano Ronaldo arabufise. Je ku ruhande rwanje kino igisigaye nuko yoronka abakinyi bamukikuje bashobora kubimufasha. Afite 27 27 acafise sezo zigira muri 10 agikina mu Real Madrid byakunda bagashana urashikuje 10 ni nyinshi. Kwega 37 nindwa kina Madrid. Nari myaka 20 ngana. 27. 37 no bagikina Real Madrid. Kare. Perez. Mugiye bayaze neza. Kwa Perez bwana Yuson. Akarorero. Iyo Cristiano Ronaldo akaguma yaga neza ndavuga na Real Madrid na Perez. None Cristiano Ronaldo ntagikina. Mwene wacu. Mbere Lewandowski afise imyaka ingana. Arakina ko no kindi Barcelona. Lewandowski afise imyaka ingana. Lewandowski afise imyaka ingana. Hari biharuro byo gukora. Lewandowski afise imyaka ingana. Nagikina mu gukomeye nka FC Barcelona. Mwize muri dossier ya Barcelona. Messi afise imyaka ingana nagikina. AC Milan ziko ziramurondega nuko banse kumutanga. AC Milan ziko ziramurondega aze gufasha muri UEFA Champions League. Houston kibazo yagitaho. Ega Yuson mwene wacu. Waje kibazo nagitaho Erdike. Abi kibazo. Wari neme takina muri Inter Miami. Wabajije? Ega nakubwiye ntiwumvise ikintu nanje nishuye namwe ntimwantaho. Ni nagutawe je nagutawe. Ega yagira ibyago vyiza na ntuze na Perez. Hamwe yogiranira ibyago vyiza na Perez. Urumva iyo myaka 10 yoyishikana gikwiza. Nta kibazo. Imyaka 37 nta kibazo. Twavyemeye nta kibazo. Lewandowski afise ingahe nagikina nta kibazo birashoboka kuko ni football bivana byumvikana na Perez. No sineka ntafise ibisi muri top 10 y'abagol scorer muri La Liga ntarimo Lewandowski. Ivyo birumvikana. Afise imyaka ingahe? Ivyo birumvikana nta kibazo. Siko? Kuko reka nakubwira ikintu kimwe bwana Winston. Yego. Muri kategori ya Mbappe imyaka afise 27 ni wa mukinnyi ageze kuri cyagiye cyo kumukinnyi akomeye mu buryo bwo guhurira ibitsindo ko ivyo biharuro. Imyaka 27 abagetse ku mukinnyi w'igitanga dutsinze ibitsindo by'ibyo bitandukanye. Siko? Ukinira equipe ya Real Madrid. Ni equipe ikomeye igusaba buri mwaka gutanga vyiza kandi mwaka kuba umukinnyi ari au top. Mu buryo bwa performance na forme physique na forme mentale. Siko? Abaje kibazo ati Mbappe yofite ubushobozi bwo kuza gukora rokoro nk'iza Cristiano Ronaldo muri equipe ya Madrid. Cyo ubushobozi burahari kuri Mbappe guticiwe. Mu buryo bwa individuel burahari. Yusona bivuze neza. Mbega mu buryo bwa collectivité. Siko? Ubwo bushobozi azoburonka. Kwa twonye ko Cristiano Ronaldo yara hagatsiwe na bamwe mu bakinyi b'ibihangange bakomakomeye nka Mesut Ozil ariko no musore bitaka ari Mustafa Benzema Gareth Bale ndaga yatandukanye baciye afise mu mugongo uno musore bita Luka Modric akagira ba Toni Kroos na ba Casemiro Enrique akamukinnyi mwiza gitanga nka Cristiano Ronaldo ari projet equipe ya Madrid akamukinnyi gitangaza mbega Mbappe kaje akabikora ari asa nk'ari nk'umukinnyi afise club ya Madrid bisa nka atari nziza mu buryo bwa collectivité ahubwo ya individualité yiwe ikamugira umukinnyi gitangaza niyo Perez yamwakira equipe nziza siko Mbappe akarongo bakinyi baza kumufasha muri equipe ya Madrid ndisho kwa yo kuri zorokoro kindi bwati birashoboka kuko ari muri kaje kumwakoze abakeba nziza amafaranga arahari yo kubaka umwe gikomeye niba ndacana kure nabonye makuru gatandukanye karavuga ko Florentino Perez yo ariko ari inginga uno mugabo bita Jurgen Klopp kuza kumyereza equipe yande ya Real Madrid siko amwemera gukora iki amwemerera kumugurira umukinyi w'umu axe central siko akina muri axe nka nimero 4 classe mondiale siko mwiza
amwemera kuzana umukinyi hagati mu kibuga ashobora gusoma urukino mwiza kuri top class siko muri ico gihe nimba of course buzana n'undi mumenyereza ngo ati mu mwaka uza bitekanije ko azomuzana mu ukiriza mu kwa gatandatu ari hamwe yoza uwo mugabo bitega club bakagura abakinyi gatandukanye beza muri Madrid siko baza gufasha na Mbappe mu buryo bwo gutsinda ibyo bitsindo mu buryo kurondera amapasi mu buryo bwo kumufasha gukora amarekora atandukanye cyo muri Mbappe ubushuza bufise kuko biragaragara kuva yava muri Monaco 2017 yaseruka nk'umukinyi ibintu kwatse revelation aduga n'umwe mu bakinyi mbona ko yari umukinyi mwiza mu buryo bwo gutsinda umukinyi se vitesse umukinyi afise ngo ati cyo centre dobi idasanzwe je mbona mu kurane gwanye intege ko ndaca muri bisingo nzunguruke nje muri birebire ngo sigura bitandukanye ni mpe ubushobozi buri wese arabona kana umukinyi afise iyo capacity yo gutsinda ibitsindo bitari munsi ya 25 buri sezo siko mbe Cristiano Ronaldo kwewe muri Madrid akaba ari wa muri babakinyi atari munsi ya 25 kandi katona ko Mbappe nabo gusubiza bufise ninde kumufasha gukora izo record siko n'ubuyobozi bwande bwa Madrid bumunze n'abandi bakinyi bagiye bakomakomeye baza kumufasha gutanga visa muri Madrid ko nkubwira ngo mu gihe utunze inkuba zibiri barakugira ngo inkuba zibiri zisangira igice nimba Vini Junior atashaka kwemera kumva ko yokorera Mbappe kugira ngo bagire ubukinyi bw'itangaza Vini baramurekura kuko equipe ntisho gushaka kuri 6 mu gihe abakinyi batumvikana muri effective so je novuga ngo kuri Mbappe ubushobozi arabufise kandi yo nabishobora ubushobozi arabufise cyane kandi yo nabishobora n'izina rya Kylian Mbappe roteno vuga ngo asanzwe akinira equipe yitwa Real do Madrid nibaza ko ivyo kuri Madrid twose narabihereza hano ibindi tubigaruka ko banashaka ivya XABI ALONSO mu biganiro vuga ngo biri imbere cyane cyane ivyo ku munsi w'ejo tuza tubabwira ivyo ko biravugwa nuko vuga ngo binameze tuge tubabwira warashaka na classement nuko kugeza muri kino gihe equipe yitwa FC Barcelona ikifise ikibanza ca 46 ikibanza ca kabiri equipe yitwa Real Madrid n'amata 42 equipe ya Atletico Madrid n'amata 37 mu kibanza ca kane equipe yitwa Villarreal n'amata 37 equipe za nyuma ne equipe ya Girona n'amata 15 equipe ya Real Oviedo kibanza ca 19 n'amata 11 equipe yitwa Levante kibanza ca 20 n'amata kuri 10 abakinyi bamaze kuba banatsinda ibitsindo vyinshi kugeza muri kano kanya muri Liga wa mbere aracari izina rya Kylian Mbappe rote yatsinze ibitsindo amaze gukiza ibitsindo 18 equipe witwa Ferrantos 11 witwa Vidal Moriki wa Real Mallorca ibitsindo 9 assist umaze gutanga assist kugeza muri kano kanya wa mbere aracari izina rya Lamine Yamal na assist shika kuri 7 Rashford na assist shika kuri 7 nyene hamwe nitwa Luis Milla wa Getafe na assist shika kuri 6 kugeza muri kano kanya tuva hano muri La Liga twisimbira muri championa ya Premier League hama duse n'abagenda tugenda tunaja ku musozo wacu cyafise n'indi bikogwa vyinshi cyakuza ko tunakora inyuma ya kino kiganiro bikoma bikoregwe muri Akejo Media nuko june ya 17 muri championa ya Premier League niko equipe ya Newcastle yangana equipe ya Chelsea bitsindo biri ku bindi mu equipe ya Wolverhampton Wanderers yatsinda equipe ya Brentford bitsindo biri kubusa mu equipe ya Manchester City nayo yatsinda equipe ya West Ham bitsindo kubusa equipe ya Brighton ubusa ku bundi na equipe twa Sunderland Banamafu na Burnley busa kimwe ku kindi equipe ya Tottenham Swazi izatsinda equipe ya Liverpool bitsindo biri kwa kimwe equipe ya Leeds United izatsinda equipe ya Crystal Palace bitsindo bine kwa kimwe Everton izatsinda equipe twa Arsenal itsindo kimwe kubusa Aston Villa izatsinda equipe ya Manchester United bitsindo kwa kimwe mu kurukino kuno mugoro equipe ya Fulham ndakina equipe ya Nottingham Forest igecisa zine z'ijoro ariko equipe ya Liverpool ku munsi wa gatandatu igecisa 10:30 na igecisa 1:30 bariko barahura n'ino equipe ya Tottenham Hotspur Liverpool iza kuba itsinda ibitsindo biri kwa kimwe itsindo vyatsinzwe na Alexander Isak munota 63 kwitwa pass ya Florian Wirtz munota wa 33 witwa Igor Ekitike aza gutsinda mu witwa Richarlison aza gutsinda ku munota 83 ni match abakinyi ko ari babiri banatanguye imigwi yose yaba twa Thomas Frank na witwa Anslot witwa Vicario ku ruhande wa Tottenham Hotspur witwa Christian Romeo Van de Ven mu mutima defense Pedro Porro kuri kabiri Dean Spence kuri gatatu witwa Rokani witwa Bentancur Ashley Gray Lucas Brekvar na Mohamed Kudus hama batakisha Simon Xavi Simon Koromwani
nibo novuga ngo bariko baratakira ino kipe yitwa Tottenham Hotspur. Kwa Ancelotti yari witwa Alisson Becker, Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, Conor Badre, Milos Kerkez, hamagati bwitwa Kun Jones, Makalista, Ryan Gravenberch, Dominique Szoboszlai, Florian Wirtz amabatakisha witwa Igo Ekitike. Match yo kwina mwa wanashaka makata shekora abiri atukura kwa Cristiano Romeo n'uwitwa novuga ngo Xavi Simoni. Match wayibonye gute bwana Robert hagati ya Twoba nino kipe itwa Liverpool banarangije banashaka ibice 36 kwande wa Liverpool 34 kwana kipe ya Tottenham Hotspur. Yari match ikomeye kanatsi navuga ngo ni equipe ya Tottenham Hotspur ku Londres na equipe ya Liverpool ku Merseyside. Yari match ubona kikomeye cyane irimo intensité bari kuri Tottenham Hotspur Stadium. Ni Thomas Frank no mwagiriza kuri 11 de départ babiwe ba mbere atanguje sinabikunze sinahuje nawe of course ndumumenyereza ariko ugiye kora mu buryo bwa tactique mu buryo bakinyi bamuha umusaruro mwiza sibe bwiza gutanguza ku munsi wa wejo. Koromwani n'umukinyi mwiza ariko mbona ko n'umusore w'umunyabrazil bitari Barcelona namurusha biranagaragara ko mu nkino zeruka amaze kuba ari umukinyi ari mwiza mu buryo bwo gutsinda ivyo bitsino no gutsinda ivyo bitsino bigiye bitandukanye barashaka no kukontribute muri equipe. Ni equipe ya Liverpool of course ni imwe migubona ko iri kirika matama kuva mu bibazo vya yari irimo kuko irakwije match zisandita kiratakaza bona ko ni equipe iri iraza neza